Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze kuri ubu ngubu mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora kaniko karyo ndagusomanuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko uracurabona ari akazi ujya nawe nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero twatugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kubijanye n'amajambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ahejeje gushikiriza. Ni nyuma yuko yoba yagarutse kubijanye n'aka karwi kibonekeje ku mugambi wo kumutembagaza kuri ubu ngubu bakaba baranamuhaye ishano nk'uko abandanya abitangaza muri aya majambo yiwe yashikirije. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu bihangange mu gihugu c'u Burundi biriko mu nyuma zuko mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye asaba ko ibihangange bitandukanye General Prime Niyongabo n'abandi bibonekeje mu mugambi wo kumutembagaza boshirwa ahagaragara kandi bagatanga imihoho nk'uko yabishikirije mu majambo yiwe. Akavuga yuko kuri ubu ngubu umuntu wese yoba afise uruhara mu bijanye no kumuha ishano n'ibindi vyibonekeje mu bijanye n'ubugambanyi bwakozwe mu gihugu c'u Burundi bose bwagakwiye gushikiriza ubutungane. Bikaza mu nyuma zuko n'ibi bihangange yoba General Prime Niyongabo canke umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, aba nabo bakaba bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane bavuga yuko ivy'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aravuga kuri ubu ngubu bidafise ico bishingiye ko. Mu makuru yacu turaza kubigaruka ko ido nido bikaba nyuma zuko injyane ziteye ubwoba zejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi, na cane cane ko hari hajeje imisi itari mike hibonekeza imyimenyerezo mu ishamba ry'ikimeza ikibira. Hari amakuru akomeye cyane ku mugwi mushasha wa Larube General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange batanguje n'ibijanye nuko ariyo ariko hararungikwayo inkoho ziteye ubwoba zivanwa mu gisoda c'u Burundi. Bikaba mu nyuma zuko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari ku butegetsi wa CNDD-FDD bivugwa yuko hari imbonerakure nazo nyene 30 zajabutse zija muri abo bagwanyi bashasha ba Larube nk'uko amasoko yacu avyemeza. General Prime Niyongabo ijyanganyiga mu gihugu cacu Burundi naco nyene co bagiyejeje gufata iyi ngingo ikomeye cyane, na cane cane ko vyumvikanye ko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we ategerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Ariko ibi vyose rero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amajambo yiwe yashikirije yavuze yuko ibihangange biriko biribonekezamwo ibi vyose ataco bazoshikako. Hari n'ayandi makuru yabandanije adushikiriza ku bijanye na bamwe mu bo bibonekeje mu mugambi wo kumuhishano. Biravugwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirandagarika yoba ari muri uyu mugambi ukomeye cyane turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Kuri ubu rero bikaba bitaratahurwa neza uruhande Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye kurungika izindi mbonerakure. Kubw'amasoko yacu biravugwa ko hari imbonerakure ziri mu mwimenyerezo itandukanye, bivurwa yuko kuri ubu ngubu zoba zejeje kwitegura neza ibijanye no kuja muri iryo shamba. Hari amakuru dufise yuko igisoda c'u Burundi naco nyene kiriko kiratoroka kuri ubu ngubu bivanye nuko kiriko kirarungikwa muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hari abajenerali bahejeje gukurwa mu mabanga na cane cane ko banse kurongora amakompanyi yabo bahora barongora mu gihugu c'u Burundi. Hari n'ibindi bitandukanye tugira ngo tubashitse ko vyose ido nido. Bikaba mu nyuma zuko kuri ubu ngubu hari umuhinga mu vyerekeranye n'amagara y'abantu yari yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Murikanure Aka i Bujumbura ku igerekerezo rya 21 Munyonyi mwaka 2023
mu nyuma z'uko yari yatumwe ko n'ibihangange bitandukanye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaciye yanga ko ashika aho umukuru w'igihugu arembeye. Kuri ubu rero hari amakuru akomeye cyane aje kudushikira mu nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye, hari ivyo ajeje gushikiriza n'ivyumvirize. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko aya makuru akomeye cyane, ninde yoba avuga ko yoba yaramuhaye ishano, ninde yoba yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane, nibihe bihangange vyo bigiye gukurwa mu mabanga. Turaza kubigaruka ariko kubahirwe kubera abene gihugu bamabagavye ni n'abajejwe umutekano inyamiramabi. Abasuma bose uko bari batanu bari barananiranye i Bujumbura, twarananiwe. Ndashimira cyane abene gihugu b'Ingozi, kuko mwumva abantu bari bagisibije Bujumbura biba n'umuduga bibisha atawari bwawubone mugabo bashitse Ingozi. Umutekano w'ibindi bihugu murumva yuko rero kubera ivyo n'ibindi bihugu bica bitwizera, kuko nta mugambi twe dufise wuko dushaka kubigirira nabi cyane tukemerera umuntu aja kubigirira nabi mu gihugu. Rero ubu turabona yuko ibintu bimeze neza, nta migwi. Mbere nagira ndamenyeshe ko n'imigwi abiyita ko bahora aribo bashaka kugwanya igihugu ni abase gushira irwanisho hasi bakomoka bomoke mu mashamba y'Ikongo. Naho nyene turiko turumvikana n'ishiramwe mpuzamakungoni kugira ribegeranya abashaka abakumbuye gukunda igihugu, niba begeranya kugira tuje kubatahana, kuko n'abana b'igihugu kandi noneho n'igito gitabwa iwabo. Ubu rero turiko twumvikana n'ishiramwe mpuzamakungoni yuko abazokwemera bikabegeranya, twebwe tuzoca tugenda kubatahukana, turavyiteguriye, hanyuma tubasubize mu buzima busanzwe. Hanyuma abakoze ibibi rero nabo bihambaye mu gihugu baheze baje imbere y'ubucamanza, kuko imisi yose abakorewe ikibi bama bariko barasaba ubutungane. Bariko basaba ubutungane, rero birumvikana yuko ubutungane budakoze haca haza kwihorahorana. Burya inkozi y'ikibi uyiretse baguma widegemvya. Hariho uwakorewe ikibi arashobora guca avuga ati ko leta yase kumpora reka nihore jewe. Murumva yuko umudugararo ucuba mu gihugu hariya hariho abantu benshi bataramenya akamaro k'ubutungane. Mu vy'intwari ibereye novuga yuko ubu turiko turagwanya bimwe biboneka indongozi mbi. Indongozi mbi abantu benshi bazi ko ari iz'igibiturire gusa. Hariho n'indongozi mbi z'ibinebwe zitazi gufasha bene gihugu mu buzima bwabo. Hari indongozi z'ibinebwe ugasanga bakibiturire baranyonyeza itunga ry'igihugu. Abo bose ubu twavuye hasi turiko turabagwanya kandi vyivuye inyuma. Hariho n'abarenganya ugasanga bene gihugu baratwitura. Ubu twagize n'amahirwe turugurura umuhora kugira ngo abene gihugu iyo indongozi zase kubatunganiriza bashobore kwitura uri hejuru, kuko nta mukuru abura mukuru we. Iyo rero mwabaye ikigaba uwo hejuru yiwe arashobora guca afasha. Naje ndi umukuru w'igihugu, naje ndafise ubuhungaba, Imana mushobora vyose, kandi jeho ngira n'ingorane iyo yarabona n'akari mu mutima wanje. Jeho abo nkurira simbona akari mu mutima wabo, mugajeho Imana irambona. Murumva yuko nije ngendera kuri hange kurusha n'abandi. Rero muri ibi vy'intwari ibereye turiko turakomeza cyane ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Ababuramatari nibo baserukira intara. Ubu rero twaramaze kubereka ibishigikizo vyabo, kuko naravye ntivyumvikana ingene umwene gihugu ashobora gutabaza umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu afise icariho ciwe mu ntara. Vyerekana yuko atacizera abafitiye buramatari. Ubu rero nanje baburamatari naciye ndabaja ko ndabigisha. Erega turavyo tuva, erega abantu ntibari bwamenye kurongora igihugu. Tuza turigishanya rero, nabigishije kandi ndabona yuko hariho akarusho kuva ntagoye kubigisha yuko aribo bategerezwa kuraba ibibazo by'abene gihugu mu ntara barimwo. Hanyuma rero abo baburamatari naraberetse ibishigikizo byabo. Ibishigikizo by'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara
ni abajeje umutekano ubwa mbere. Hariho komiseri w'intara, hariho mu kwivuna basi intwazangabo bikorera mu ntara, hariho mu bucamanza umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara, hariho uwujejwe igendereza mu ntara, hariho umukuru wa sentare nkuru mu ntara. Abo bose n'ibishigikizo by'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Rero twarabaza ati none bishika gute ko umwenegihugu agira ingorane mu ntara hari abo bose izo ngorane ntizigire zimenyekana? None umwenegihugu ubwo butegetsi bwo mu ntara bw'igihugu mu ntara ntaca bubonamwo, rero tuvume tubufuta. hari umukuru w'igihugu aca yitwa buramatari, aca yitwa komiseri w'intara, aca yitwa igendereza ry'intara. None mwumva byoshoboka ivyo? Rero ubu turiko turakomeza, mbere tukaba mu nama duherukamwo twavuyeho tugize umuhigo. Navuga yuko umwe wese twarahize yuko umwenegihugu ambwiye ingorane ziwe buramatari atazizi, nzoca menya ko buramatari atacizera afise, inota rimwe rizoca rigenda. Ni ukuvuga yuko batahanye amanota 100. Ubu rero uko umwenegihugu anyandikiye ngasanga ntarira busema buramatari atabizi, nuko buramatari nawe ababirimwo cyane nta kintu cizera amufitiye, inota rica rigenda. Aha twaravyumvikanye ku buryo inama izokurikira inyuma y'amezi 3 tuzoza turaraba aho bigeze tubona umwe wese intara amanota asigaranye. Gutyo nitwagira uko tuzosanga nk'umwaka uhera atabenegihugu bakigogwa cyane, naho twavuze yuko atagihugu kibura ingorane kiri ku isi. Mugabo ugasanga izo ngorane ntizirinda kuzogenda kurondera umukuru w'igihugu, muzosanga zitorerwa umuti ngaha. Ivyo rero nivyo novuga ko vyerekeye gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Ariko ku baryo biturire bobo ubu nuko turabafata batari bake, kandi ndashima yuko n'abenegihugu basigaye babadoma ku rutoki. Intwari ibereye ntiraba gusa indongozi, iraraba n'abenegihugu. Abenegihugu uno munsi nabo nyene hariho abatarata, ugasanga bariko bariba ibiti vya leta, bariko bariba n'amatongo ya leta bayigarurira. Aharaga akantu kose twokubatsemwo amashure, twokubatswemwo ibitaro, ugasanga bakanyonoye bagatwaye. Kandi ari abenegihugu ibarabara baryononye, kandi ugasaba baririmamwo ibarabara. Ivyo byose kandi intwari ibereye. Intwari ibereye nuko abenegihugu bose bagira umutima wo gukunda igihugu, kandi iyo ukunda igihugu urakingira n'ivyacu. None nk'abantu biba ubutare bakabushora mu kindi gihugu, igihugu kitabizi, none nk'abo bavuga yuko ari gukunda igihugu? Abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azobashonje. Murazi maze iminsi biba bavuga ngo ibintu birazimvye, abantu bashora ibiharage hanze, bashora umwimbu hanze, duguma dusemerera. Mugabo no munsi nza numva ngo ibintu birazimvye. None hamwe mwabijana hanze, genda mubigure none iyo mwabijanye turabe. Niho ngo intabari bibwirwa n'amaso gutukura. Iyo ugambarariye ngo wankakumvira nyoko ukumvira ijeri, hajya tubahanura mushaka mwovyumviriza, kuko ibibazo biza mu nyuma usubira kugaruka ubwira wa muvyeyi yaguhanura nyene ngo heraba. None umubwira uti ndabiki ko nakubwiye uri intumva, ngire gute? Rero ni vyiza ko n'abenegihugu bo kumva bakagamburukirwa. Rero twarabonye abanyonyeza itunga ry'igihugu nabo nyene hari habo amahera bari bivye, twaguze tuza turayagarura, n'ubu turacabandanya, kuko twarabonye baguma bazana n'amayeri yandi yo kwiba. Hariho ubwenge bwo kwiba twasanze bwinshi cyane bakoresha, mugabo twaramaze kububona nk'ingene biba ya mahera mva makungu, nta numwe ari gupfa bimenye ivyo ari vyo. Mugabo natwe twaraperereje gushikaho dutora ingene bayiba. Ubu nayo nyene turiko turayishuza. Wavuze wese ko arose amahera mva makungu agiye kuzana ibidandazwa hanze ntabizane, ateza kubizana kuko ayo mahera aranditswe, arafise ahari. Twarabonye n'abandi banyegeza amahera mu mazu yabo, burya nukunyikiza itunga ry'igihugu. Amafaranga nababwiye nico kimenyetso citunga mwa mufise mu gihugu. None yabitse mu nzu uzomenya gute wigihosheje? Abanyegeza amahera bamenya yuko burya inoti muzobona handitse ko ngo uzokwigana inoti azopfungwa. Inoti ni y'igihugu, ntuzovuye guyifise mu ntoki ngo ni gwawe, irya ni y'igihugu. Ushaka kuyiharira azogenda mu isoko atabura inoti, ari kwibarabara arabe ko adafatwa.
kwijya noti ni igihugu ugiye kwinyegeza rero ni nko kuba wivye igihugu yishira habona ajya mahera tuyakoreshe mu iterambere ry'igihugu. Muri iyo ntumbero rero turiko turafata n'imigambi turiko turabikora, emwe batayazanye azobacikana ibipapuro babona, niho muzomenya ko ifaranga ari iry'igihugu. Umunsi muzobona bacikanye impapuro, ego nivyo tuzokoresha amahera menshi mu kuyacikisha ibipapuro, mugabo nawe aguhombere ubone yuko ajya amahera ufise ari igihugu atari iwawe. Rero nobahanura atarabacikana ibipapuro yuko amahera boyazana kugira ngo akore ibikorwa by'iterambere, kuko ubu tuzoba turaba byose amahera mu ntara yinjiye nangahe, kuko kirazira kuzoza kurya umwimbu w'izindi ntara n'abataco wazanye. Ivyo byose tuzoboneraho akaryo kukuza turabibona. Ku kibazo cy'ubutungane, ubutungane murazi nabwo nyene buriko buva kure. Kera ubutungane cari igikoresho c'ubutegetsi, kugira rero bihinduke ntibitwara umwanya mutoyi, kuko vyamaze umwanya munini cyane kuva umukorone ashika mu Burundi. Ubutungane bwaciye bucika igikoresho c'ubutegetsi, nticasubiye kuba igikoresho abenegihugu bikorako kugira ngo batunganirizwe. Rero ubu hatwinjire muri demokrasi niho ubutungane busubiye kuvyuka. Murumva ko hari abantu bari bafise ingeso mbi, bari bamaze kugira umuco mubi ujanye n'ivyo mu bucamanza. Nico bituma twabonye ingorane ntizihagaze gusa ku bacamanza bari bafise uwo muco mubi, zirahagaze no ku benegihugu nyene. Hariho abenegihugu baruhisha ubucamanza, ubona ko ari ukuruhisha ubucamanza gusa atakiri ingingo ntabwo y'abagenda ruca ntibujya nari kuruca gutya, we wari guhanwa uku ndabimweretse neza, ngwego ngo urakoze, ndakoze kandi ntagutunganirije uko abishaka. Ngo ntaco ngo impanuro mpaye irakoze. Mwumva yuko n'uburongozi mu makomine mu ntara iyo abegera bene gihugu bakabahanura izi manza zo mu miryango, imanza z'amatongo ntiziba zirirwa ziraruhisha ubutungane, kuko none abavukana ntibavukana, kugabura ntibaza hasi. None kubera iki birirwa baraburana kandi babizi yuko muvukana mwese mungana? Rero uburongozi w'igihugu babigira izo ngorane twabonye, ariko abacamanza nabo bigenza nabi. Murumva barahiriye ubusa. Rero wararahiye ngo uzoca imanza neza ku izina ry'abene gihugu, iyo bikoze nabi turaguhana. Nico gituma twirukanye abacamanza batari bake bashika 45 muri uwo mwaka twirukanye bagirizwa ibiturire. Hariho abaciye imanza za ngondagonde, abo nta ngingo turafata zihambaye, kuko twasanze ijya nama nkuru y'ubucamanza hari hagahaze. Rujya rwego twasanze ni urwego ibwirizwa shingiro rwashyizeho kugira ngo rushobore gukurikirana imanza zaciwe nabi, abacamanza bigenza nabi. Hanyuma dusanga naho ibwirizwa shingiro ryarushizeho mu mategeko ya kera arabi mu nzego z'ubucamanza. Ni ukuvuga rero icyo gihe twabaza tuti none urubanza tuza gusanga bacirwa ngondagonde tukarugorora ruja mu ngiro gute? Kubera atari urwego rw'ubucamanza murumva ko duca tubona gahaze, tuvuze tuti turuca turusubiza isentare yaruciyamwo, duca dusanga hari ingorane zibiri. Iya mbere, isentare ntiyisubirako, iyo ni ingingo iri muri sentare. Ubwa kabiri, hariho ivyo bavuga gusubiramwo imanza, ugasanga urwo rubanza rwari rwaramaze gusubirwamwo. Rero bakaba bavuga bati ntawe usubiramwo imanza kabiri. None kuko urubanza dusaza rwagondagode turaruheba. Ubu rero twaciye dusubira kuhinyanyura amategeko agenga iyo sentare. Mu ndwi yahera ryari ryaje mu nama shikiranganje kugira ngo tugige, duca dusanga hari hagahaze n'ubu twasubije mu bahinga. Inama shikiranganje zokurikira nizoca iraba neza rero ko twabitunganije neza ishobore guca imanza. Ntihaba hariho rero abituye inama nkuru y'ubucamanza bakaba babona bataronka inyishu, abarira busema bararose inyishu, mugabo abatarira busema twaramaze kubiheza byose. Hasigaye rero ko tubona ingene amategeko akurikizwa ivyo twabonye. Rero nibadutenyenyene bihangane, kuko murumva yuko ibintu bitari mu mategeko ntibigenda neza. Ivyo nivyo twaje mu bucamanza. Ikindi nuko sentare intare yo kumugina yamaze kujaho, ubu turiko dukurikirana rero turaba kwikora neza ingene bigenda, ariko nayo irorohereza
ubucamanza kuko imanza ntonto ubu zija hajya ku mugina nyene zigahereraho kuko icabona cy'ukuri urubanza rw'itongo rukiribwa kw'itongo kandi byabona biri kw'itongo nyene birumvikana yuko rero ntayo ku mugina izofasha ibitari bike mu manza zo mu mibano hagati y'abantu imanza zo mu miryango iz'amatongo hajya bazofasha ibitari bike kandi turizeye yuko bizogenda neza mu bijanye n'imigenderanire y'igihugu kubera baba bafise amajwi maremare urasanga ariko araraza Burundi akazunguka isi avuga Burundi ni bubi Burundi ni bubi mugabo nabibonye nukubera Burundi ari igihugu ciza cyane erega rero abakigirira ishari bavuga bati Burundi twobuha agahengwe imyaka 5 kizoba caturengeye kuko ni igihugu gifise byose bwa gitera imbere rero imitima mibi Shetani ntishobora kunezerwa yuko abenegihugu b'u Burundi bazonezerwa abo rero muzokumva uzubona mu binyamakuru banditse ibintu ntimuze muvuge ngo hari ibihugu vya nko Burundi cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu nabo bantu b'imitima mibi gusa usanga ni babandi babi vyabona vya Shetani nta kundi mugabo ntagire ubusimba umutima yajya bishyirahamwe rya Buraya ibe ishyirahamwe mpuzamakungoni bimeze neza imigenderanire hagati y'ibihugu imeze neza duhuye Uburundi ubu aribwo novuga ko butwara ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko so kutwara gusa kubera umukuru w'igihugu ari we atwara inama y'abakuru b'ibihugu bo muryango ahubwo nitwe dutwara n'urwego nshinga amateka Uburundi bugatwara n'urwego rw'ubutungane murumva yuko Uburundi bwarize kutwemera yuko dushobora kubarongora mu butungane mu mategeko no mu nama y'abakuru b'ibihugu murumva yuko ari cyizere gikomeye none twavuga yuko ujyane twebwe dufise uburambe bukomeye cyane mu byo gutwara ko nayo batwizera nuko babona ko dufise ico twobamarira Uburundi rero burafasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu ico mu vyambere badukundira ico kirimwo haba mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo coco ndetse turiko tugifasha no kugarukana amahoro mu bijanye n'ibiganiro ndetse no kugarukana amahoro tubicishije mu nteko z'akarere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi rero bwafashe ya mbere kandi turanezerewe ko igice Uburundi bwagiyemwo kuva dushikayo amahoro yaciye atangwa kugaruka gushika ubu ingabo z'u Burundi zirafise umwizi abanyekongo barazizeye cyane ku buryo ahubwo babona yuko zokuzura hose zikaba arizo zibakingira rero turizeye yuko ico cizere baduha nico kizotuma basubiza hamwe kuko bazabona ko umwe wese afise umutekano mu buzima bw'abenegihugu hariho ibibazo vyinshi kuko turiko tuva habi tuja heza mu buzima bw'abenegihugu hariho ikibazo gihanze igihugu kandi abantu benshi batabona igwirirana ry'abantu nimwamubona hari amatati mu miryango mu matongo ntimurondere ngo biva hehe igwirirana ry'abantu kuvyara abantu udashobora kurera biratangaje umuvyeyi aravyara abana 10 hageze ko aja ku mashuri akaja kuririra umuntu ngo fasha ngo abana ngo ndabajane ku ishuri igihe wabavyara ntibamubwiye ngo abaratunganya umugambi wo kuzobafasha mugabo uri kukwega ingorane mu gihugu rero iki kibazo cy'igurana ry'abantu ni kibazo tugomba kugirira politiki kwiye aho bukera duhejeje rusasuma kuko turiko turategura rusasuma y'abarundi bose aho bukera tukabona aho rero hazofatwa ingingo zitari nke mwe muravyitegurira kuko tukabandanya uku nimwiyumvire Imana ikire mu Burundi yariza abantu bazobukwira none twaramaze kuburengera twarengeye Burundi twaraburengeye nimwiyumvire none ufise dufate ikarato y'amafanta yagenewe amacupa y'amafanta 28 fata amacupa 50 uyashire muri iyo karato akwigweyo ndaha niga nivyo turiko turagira turiko dufata turengera turamaze kurenga imbibe z'u Burundi naho nta kindi gihugu citwa Burundi tuzoronka dukwigwamo ni ikinyene tuzogundaniramo none tuzoca tujahe twebwe turiko turiyahura tubona ico kibazo kirakomeye cyane kijanye n'igurana ry'abantu nk'ikibazo kiri mu ngo mu miryango ingo nyinshi ziriko zirahukana birateye isoni abantu baje imbere ya patri ya pasitori ya shehe bakarahira mugabo buke kabiri bakabagiye nico dusaba abakozi b'Imana kudufasha muri ico gikorwa kuko
kurahira gusezerana ntushitse wapfuma reka gusezerana. Rero tuze turafasha n'ivyo bintu muga vyavuye uko ngira ngo abarundi batera imbere baronka ubuzima niko batangura kuja mu bahabara barondera abagore benshi ha mu Kirundo murabizi iyo mwimbuye muci mwese muca mushaka abagore babiri ivyo byose ryagurira ry'abantu niho riva ingo ziba zisambutse uko musubiye gukena emwe abahabara nibo bambere barya amahera menshi amahera yose mwamarira mu mahabara mwabibagiye umuryango wanyu. Rero iki kibazo kiraduhanze ku bibazo by'amagara y'abantu byotuma kuko Burundi buri mu bihugu vya mbere bicandaga burya nico gituma mbere nibaza yuko nikiza corona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira. Ubu rero turiko tubaka bya bitaro by'amakomine kandi turabigenza ubu turashitse nko ku bitaro dushitse ku birenga 70 mu myaka 2 murumva yuko mu bitaro 119 twishinze kubaka murumva yuko tubirembeje ni vyiza cyane. Amashure twasanze inyigisho twaradutanga ntiyari inyigisho ituma hazo biterambere mu gihugu. Dukeneye ko umwana yiga afise ubuhinga abone yazoja nico gituma turiko turahingura dusubira guhinyanyura inyigisho mu mashure kugira ngo umwana naho yogarukira mu mwaka w'icenda abashobora kwimarira ikintu. Nico gituma rero turiko dushaka kubaka amashuri menshi mutumba wose uronye ishure kugira ntagire umwana w'u Burundi numwe atazoba ashoboye gusoma no kwandika ndetse no kuronka ubuhinga butuma ashobora kwiteza imbere. Muri ibibazo by'ubuzima nyene bw'abene gihugu hariho imigwi idasanzwe n'ugwaruka abakenyezi abahunguka ndetse n'abantu aho nikora. Ivyo byose turiko turakora ibishoboka. Kera gwari ruzi yuko kugira uronke akazi ari kuja muri leta mugubu turiko bugwamaze gutahura yuko akazi kari wawe nyene kandi nama ndabivuga sinumva umuntu yize akananirwa no guha akazi wenyene. None yo akazi abarundi bangahe yananiwe no guha akazi wenyene ariko turashima turiko tuza turakoresha amahiganwa turabugwaruka yuko rubibona. Twaranezerewe cyane kuza tubona nk'uyu mwaka mwihiganwa ryabaye ry'abakenyezi gerekana ingene umuntu ashobora kurema akazi akongera agatanga akazi tugaza tubona uwabaye wa mbere n'umuntu yize gushika mu wa gatandatu yabaye wa mbere kandi yaratweretse abamaze guha akazi abamaze guteza imbere. None uwize wa gatandatu asigaye ari we atanga ubuzi none uwize afise diplome nawe gute gahajya n'inkebuzo yabahaye. Ni kuvuga rero icyo twari twaribagiye twararonka ubumenyi tukakubushyira mu bwenge. Ubu rero nicyo gituma dukaburira incabwenge abize bose yuko ubwo bumenyi barose bushira mu bwenge bwabo hanyuma bukavamwo ubuhinga baza kwereka igihugu kuko kare wamenga ubwenge ntibashaka kubukoresha bashaka gukoresha ubumenyi gusa kandi muzi yuko babivuga mu gifaransa ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Murumva yuko naho wagira ubumenyi utagira ubwenge nta kamaro. Turiko rero turaraba ingene abana b'u Burundi bose bo kwiga babona kazoza. Iyi migore idasanzwe ugwaruka twagwitaho n'abakenyezi ko ni benshi mu gihugu nico gituma haba hajya amabanki ashobora kubafasha. Hanyuma hari abandi ba mikoro make rero amikoro make turiko turaraba ingene tubafasha. Twarafashije amakoperative kugira ngo turabe ko ku mutumba ajya amahera burya nayo abanyamutumba kuko niyo abateza imbere bonyene. Hanyuma hariho n'umugambi rero mera nk'abandi uri kurafasha abantu bafise amikoro make kugira ngo nabo baduge. Tukaba twifuza ko abantu mu Burundi bomererwa neza bose nico gituma iyo migambi yose ibaho. Ikindi kibazo nikijanye n'imishahara ikijanye n'abakozi ba leta shetani yari yaradufashe. Rero ibiganiro biriko birakorwa kuri uwo mugwi nawo nyene turizeye yuko bizogenda neza cyane. Nje ku butunzi n'iterambere rero ubutunzi nabwiye kubungabunga ikigega ca leta. Kubungabunga ikigega ca leta ubwa mbere ubanza kurondera yinjira emwe turacafise afrodere benshi kugira amahera yinjire muri obere. Abantu benshi bashaka gucisha ku ruhande kandi ndabwire tutabe gukunda igihugu. Uragenda kugura ikintu agaca kugira ngo ndaguha fagitire ngo naya ngo ntaguha fagitire ngo naya
natwe ugaca twemera ngo ntumpe fagitire ngo mure kuraye mugabe bagiye kwigira ca leta giciye kibura none y'amabarabara y'amashure y'amishahara izova amaja hehe mwumva nk'abo bariko baratwononera rero tubafunga ry'igihugu kugira ngo riramire abenegihugu bose amahera mva makungu n'amahera yo kubungabunga ni nk'itunga ridasanzwe kujya kw'inzahabu abantu rero bararondeye bagira amayeri y'ingene boyiba kabesha ni muha amahera je ngiye kuzana ibi muha amahera ngiye kuzana ibi mugabo ntiyigere abizana yase kubizana murumva yuko abahombeje igihugu abandi nabo bashatse ahubwo guhumanya igihugu ya mahera yo kuzana byo bidandazwa agaca yazana mu mufuko akazana mu ivarizi akaja kuyagurisha hajya kuri bandi bavunja ayo mahera abacitse ibikaratasi amahera y'amadolari ntagendera mu ntoki abacitse ibikaratasi hanyuma y'iki gihugu mwarabonye ko abantu bari batanguye kugira ngo gupanga ngo mu madolari ngo kugura imodoka mu madolari kugura inzu mu madolari burya mwari muzi ko igihugu cyari gihejeje gutembagara cyari cagiye hajya niko ibihugu bigenda hariho igihugu nzi cakoze inoti y'imiliyaridi 3 kubera iki kuja gusuma wajana ikiroro c'amahera ugiye gusuma indagara ugiye gusuma intore hajya rero natwe iyo turaba nabi mu minsi za mugiye kugura igitunguru mwoja mu mufuko w'amahera kubera iki bokubwiye ngo zara amadolari ntihagire rero umuntu azobona amahera y'amadolari ko atembera mu ntoki ngo yibaze ngo igihugu ntikigira gitembagare amahera y'amadolari agendera mu mashini agendera mu muyaga niyoyo rero hariho abantu bari bihaye ingeso ntituramenya yuko baba bari bafise umutima wo gutembagaza igihugu mu butunzi mugabo abo bantu n'abagizi ba nabi nico gituma uno munsi bafise ibibazo mu kugira ngo bagarura ayo mahera none bazoyakura hehe ayo madolari ko bahereje kuyarya kuyagurisha ni ikibazo twasanze ego twarahase mu bwo twaciye twugara amarobine ubu ugiye kuza turagukurikirana ko twasanze n'amabanki yabo yabikora nabi mu bisanzwe iyo ugiye kuzana ibidandazwa ibanki itegerezwa kumenya ry'amadolari ikaguma ikurikirana gushika muri obere ivyo bintu bizanye igacigira declaration igacija muri berube bagacabona bati ya madolari yasohoka ibintu vyaraje ivyo rero murumva ko n'amabanki ajya abacuruza nayo nyene yaduhemukiye ubu turizeye yuko batazobisubira nico ituma tubivuga kugira twihanize n'abarundi bose badufashe kuza bararereka bajya bavunja nabo nyene bakorera ku mategeko kuko ajya binjije aya mahera y'abantu ba mukerarugendo bazana mumva yo yabari mu mufuko ni make ntabari menshi ajya rero burya bajya bavunja bajeje kuyegeranya hanyuma bakayajana mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo asubire ku mabanki yahariya kera ajya nyene abijejwe asubire rero ayarungike neza rikabitunga ry'igihugu riboneka mugabo nabwi amahera mva makungu ari mu ntoki ntacasiguye mu itunga ry'igihugu dushaka ko Burundi butera imbere najya amahera tuyacungere ingenagenda nayo nyene hari abayafise mu mifuko hari abayafise mu mazu mutudeyo yo muzacikisha ibipapuro bikunde ko banki nkuru y'igihugu itayakontorora turazi ingene nayo nyene tuzoyazana turabizi kuko abo bose barabagize bandaye bashaka konona turabizi ingene bizogenda turazi ko nayo nyene bazoyakura mu mazo ku nguvu bakayazana mu mabanki kugira ngo tuyajane ku mabanki makuru azotuma ayo mahera yandikwa mu butunzi bw'igihugu mw'iterambere nyene hariho kugwiza umwimbu uburimyi murazi ko umwaka twari twawitiriye uburimyi hajya nari naravye neza nsanga tudashize inguvu mu burimyi ujya munwa ntuzoronka icyo ufungura duca rero turavyitako ndakengurukira cyane abenegihugu abarundi kuko nabize bateye imbere baragiye ku kivi bararima turungura amatongo araba manini yo kurimamwo turayakingira turaca imiserege myinshi gushikaho n'ifumbire idukehana kubera ihinguriro ryahora rihingura ryibaza ko amatongo ari matoyi kubera twaciye twagura harateye igihe rero n'ihinguriro rimwe ritagishobora gukwiza umwavu iyo rero muraza amazi make yabaye make hariho imfizi ziganza hariho abadandaza baci batangura kunyegeza baravyonona nabo baratoba kubera babonye amase yabaye make ivyo vyaraduteye ikibazo ndetse mu gihe c'impeshi twarahomvye ivyo twese biraturicuza
twarahombye kuko amase yabonetse atevye bituma umwimbu ugabanuka, ariko ibuye riserutse ntiracisha isuka. Ubu turiko turagira ihinguriro rigira kabiri kugira ngo dushobore gukwiza. Ntihagire uvuga ngo twarahombye ukundi, navuga abarimyi baravuye hasi bose biragenda neza, ariko hacaba agahaze. Uwo mwaka niyumvira yuko ako gahaze tuzogatorera umuti n'imbuto. Byabaye ko kuko twageze ibibazo ku mbuto, muga n'ubu turiko turiruka kugira ngo ibintu bigende neza. Ndashima yuko nko ku mbuto y'ibigori ubu turiko turabitunganya, turabona ko tutazosubira gukena, ariko ku mbuto y'impeshi turabona yuko turiko turayirondera kugira ngo tuze turonke imbuto irobanuye. Ubworozi nabwo, ubworozi bwarateye imbere, mugaduca turagira ingorane z'indwara z'ibitungwa, ibitungwa impene n'inka. Iyo ndwara twarayigwanije bikwiye, hapfuye inka zishika 500, ahubwo nari mfise ubwoba bwinshi cyane, ariko kandi twace dufata ingingo yuko tuzoshumbusha mu migenzo y'ikirundi. Gushumbusha mu ntera yabuze inka birabaho, turiko turagira politiki yo gushumbusha, tuzoshobora kubashumbusha. Ntihagire umuntu agira ubwoba kuko turi mu gihugu c'ubuntu n'abantu. Iyo twagize ingorane, ariko nasanze n'ubundi turafungura muga dufungura nabi kuko ntitujya akanyama. Nico gituma ndiko ndahimiriza korora ibitungwa bito bito, inkoko, inkwavu mbere zozo nasanze zoba mu kintu kizoteza imbere Burundi. Tufatiye kuvyo tumaze kubona, kizoba igitungwa abantu bazoronkamwe amahera, kuko turiko tugira ngere tugira ihinguriro ryazo, kuko benshi bakunda kubaza ngo isoko iriho. Isoko rero tugiye kuyirema, muga nta urondera isoko adafise cyashobora. Tangura rero muje ukivi ndabijeje. Kera tugitangura umugambi wo kurima ikizinu babaza ngo isoko iriho, none ubu basigaye babaza batamasi busirariho, kubera isoko barayibonye kwiriho. Abari mu gitegwa ca pacuri barabibonye, ubwa mbere babaza ngo iki kintu tukirima ngo kize kive mwiki. Uno munsi abari ne pacuri Nyanzarake babaye abatunzi, wa mufuko uri kurajamwe amahera. Nico gituma rero nizi nkwavu mvuga tuzozorora ku buryo umuntu wese azazifise, ushoye ku isoko ubura n'ukugurira, mugabo hari hihinguriro naryo uca ushoramwo, kuko twebwe iryo hinguriro zoca rimenya iyo rishorera, wewe amahera yawe uzaba warose, hanyuma urifise arihombera. Kandi inkwavu zivamwo ibintu vyinshi, na zirya shato zivamwo ibintu bizimvye cyane, ku buryo twizeye yuko korora twofungura tukongera tukaronka n'amahera. Inkoko kuzorora, ega duce twiga no kushora. Ega abarundi ntibazi no kudandaza, avuga ngo isoko izomwisanza muhira. Isoko irarondegwa, hariho urwaruka ruriko rurimbura rugaca ngo nabuze isoko. Njavuga ntimuramenya neza, kandi turasanga hariho urwaruka rwize ngo hotels études commerciales, mugabo atazi no kurondera isoko, ngo yarize hotels études commerciales. Ivyo byose no kuvuga bijya yize ntarabishira mu bwenge. Isoko no kuyirondera kandi bikagenda neza. Ubutare turiko turabwijukira, kuko ubutare buri mu bizana itunga y'igihugu. Twasaye dufise ubutare bwinshi ngaha mu Burundi, turafise nikere, turafise ibyuma, ubutare bw'icuma bwinshi cyane bwobwo. Nk'ubu munsi tuzogira ihinguriro ry'icuma, ajya amaferabeta, amabati ntizosubira kuyakura hanze. Murumva yuko ahubwo tuzosigara dushora hanze. Ubu hariho ugiragire ihinguriro rya yamabuye agugwa cyane, marble yo kubaka, nkaho ni itunga ry'igihugu riko riraza. Inzahabu, ariko ku nzahabu nagiye asubire ntera kamo abarundi abari mu nzahabu, n'ubundi tujya dusubire kubafatira ibihano nta kundi. Ubwa mbere bazanye umuvuduko, turaronka inzahabu zirinzira barimba, mugakumbe bariko baturereka ku kajisho kugira batanguye kuzigurisha hanze. Ubu nafashe ingingo yuko koperative itazoba irakwiza ikiro. Nene koperative idakwiza ikiro mu kwezi, wumva iriko ikora ikiri kwiratwiba, bimba bashora hanze. Tuzoca tuyugara nta kundi. Abanyamuyinga baravyumva, turi hagufi y'Imuyinga, twamaze kubagirisha inama, tuzoca twugara, kuko ijya nzahabu ni y'igihugu, siyo ujya muntu. Rero ucisha ku bandi ugashora hanze, uba wivye igihugu, no guhanwa urabihanirwa. None rero nta kundi bari bironkeye akazi, none nibabahe biyakira baye nka wa wundi Imana yaha urubere